Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Evariste Ndayishimiye aheruka kuvuga ko amafaranga yavuye mu mabuye y'akabuyenge atigeze yinjira mu kigega ca leta. Bamwe mu bizi vy'amategeko bakavuga ko abanyagihugu bamaze kuruhishwa n'iyo myidogo y'umukuru w'igihugu ya buri gihe. Mu kiganiro kw'isoko murakurikira umwe muri abo biza amategeko, muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Mu kiganiro citwa Ikiyago na Sebarundi kiremeshwa n'umumenyesha makuru Jerome Niyonzima, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko igihugu cyasahuwe amatona arenga 400 y'amabuye y'akabuyenge. Nkaya tererare yo mu Gakara baraje bariyimbira barikorera kubera iki indongozi zazira kugira zidakora igihugu. None nk'umuntu ashobora gutwara itoni zirenga 400 akazitwara niyo mpezi ntihagire ifaranga rinjira mu gihugu, hari indongozi zibijejwe. None ubushikiranganje bw'ubutaji bwari buhari ntibimba babona, ubushikiranganje bw'ubudandaji ntibabishora babona, sibo bajejwe ivy'ingenzi, mugabo barinumira neza turibwa. Janvier Bigirimana yize ivy'amategeko abona ko iyo myidogo y'umukuru w'igihugu ya buri gihe atacimarira abarundi. Twibaza ko harimwo guhema abarundi kuko umukuru w'igihugu bwa mbere ajejwe gucungera inyungu z'abarundi, ntajejwe kwidoga, ntajejwe kuvuga yuko igihugu capfuye nk'uko akunda kubivuga, ntajejwe kuba umurorerezi canke kuba umuntu asemerera mu bandi. Twibaza yuko hari gihe mu vyavuga bariko aribagira inguvu ahabwa n'amategeko, nako ntanavyibagira kuko biraboneka yuko yakeneye gukoresha izo nguvu haraho azikoresha. Uburero bwa hafi bwarabonetse yuko iyo inyungu ziwe zigeramiwe, iyo ari abagomba kumurondera mu vy'ubutegetsi kenshi abiruka ko kandi akabishobora. Ntivyumvikana ingene baza kuturirimbira kuvuga yuko mu myaka 4 ngo ubutare bwimbwe ariko ngo taruherana rumwe rwagiye mu kiga ca leta, akavuga yuko abakoze ivyo bazwi. Twebwe ikibazo ca twibaza niki, mbega none nimba abantu bakoze ubwo bunyonyezi, bakoze ubwo bubisha bazwi, habuze iki kugira ngo amategeko akurikizwe, abo bantu bakurikiranwe, bafungwe, bishuzwe ivyo bivye, na cyane cyane habeho ukubahiriza amategeko n'ukubahiriza ubutunzi bw'igihugu. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba, umushingwamanza Janvier Bigirimana avuga ko abivye amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa, ivyibwe navyo bigasubizwa. Iyo rero nk'umushikiranganje ajerwe vy'amasoko ntanganguvu canke undi mutegetsi wese akoze ubunyonyezi, nivyo hari igice c'amafaranga kumbura aja mu mufukiwe, mugabo yose ntaja mu mufukiwe. Ivyo bihangange biri ku butegetsi barayagabura, hari yandi aja mu mugambwe. Ivyo ni ibintu bizwe. Tukavuga tuti rero nimba Ndayishimiye agomba kugira ivyo ahinduye, nave kuri iyo ntambwe yo kwidoga aje ku ntambwe aho abo bantu bivye ibintu habeho imanza bahanwe kandi ivyo bivye babigarukane, kuko twebwe ntaco bitumariye kutubwira ivyo kwidoga. Bimaze kubigira kenshi, mugabo nibaza yuko muri uwo mugambwe turazi yuko ari mafia yenyuje. Ubu rero igihe cose azoza kuvuga ko ari karirazi abantu bivye igihugu mugabo badafata ingingo zibereye zo kubahasha, twumva umengo nawe nyene azoba ari muri abo nyene batembagaza igihugu, muri abo biba, kuko ubwo bubasha afise bwo gukurikirana abantu ntabukoreshe, izo nguvu afise ntazikoreshe kugira ngo acungere inyungu z'abarundi. Twibaza ko abari karahemukira abarundi, abari karahonyanga amategeko, abari karahonyanga ibwirizwa shingiro. Izo mvugo zo kwidoga, izo mvugo zo kugomba kwiyeza wenyene, izo mvugo zo kugomba kwerekana ko ibintu byose vyapfuye ariko akora wenyene, ivyo ntaco bidufasha. Ahubwo kuri abantu barivye, amateka aratomoye, n'abantu bazwi, bamwe baracari mu mabanga akomeye, abandi kumbure bafise ibindi barimwo, mugabo bantu nibakurikiranwe
ubwo butunzi bw'igihugu bugarugwe hama hafatwa ingingo zo gucungira neza ibintu vya leta, abarundi ntibame mu bukene, igihugu nticame ari ca nyuma, abarundi ntibame bariko bumva umukuru w'igihugu ariko aridoga mu gihe yahawe ububasha budasanzwe n'amategeko kugira ngo acungere ivy'abarundi. Igihe umukuru w'igihugu yavuga ko igihugu cyasahuwe amabuye y'akabuyenge bita terre rare, yariko ahimbaza imyaka 3 amaze ku butegetsi, yakwiye kuigenekerezo rya 18 ruheshi. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko, mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.